Umugabo witwa Roke muri equipe ya FC Barcelona. El Tigrinho wabo yahongotse amenyo narabonye byaranse muri equipe ya FC Barcelona. Roke rero biri hafi cyane ko yinjira muri equipe ya umunsi Roke azosohoka muri Barcelona bikaba officiel zumba z'ijambo. Byaheze bise byamaze no kwabirangira. Voilà. Nzogusigurira ijambo rimwe uzorinyishuza sezirangi. Roke rero bivuga ko ari hafi cyane kwinjira muri equipe yande ya Real Betis sangse Betis viva ni no kugeno shora nizino byose bamaze kuvyemeranya byose agiye nk'iniza. Real Betis Barompier. Barcelona itije Roke muri equipe yande ya Real Betis. Roke El Tigrinho wabo agiye kuja muri equipe yande ya Real Betis. Koko hano muri Betis Roke afise kibanza bwana Landry. Twifashije n'umunsi wanashima effectif equipe ya Betis bafise. Twonebwira abantu effectif yabo. Niyo nagomba mperemwe niyo nagire ntangure kuraba imbere yuko nyine kuri yo point ya mbere ku mugabo yitwa imbere yuko tuba twinjira ku vya Roke kambanze ndabakubite effectif Betis muri championnat ya Espagne ya gina naizanye bamenyerezo na Pellegrini Manuel Pellegrini yigeze guca kwa Manchester ya Manchester City. Mu bakinyi hagati mu kibuga barafise Isco, barafise Pablo Fornals, barafise John Cardos, barafise William Carvalho, barafise Marc Loca, barafise Nabil Fekir, barafise Iker Losada, barafise witwa Rodri, barafise n'uwitwa Sergi Artimila. Urumva ahantu Roke aza kwinjira mu gihe imbere bafise uwitwa Aitor Lubial, barafise uwitwa Joan Mi, barafise uwitwa Shimi Avila, barafise uwitwa Cedric Bakambu, barafise uwitwa Ezarzuri Abde canke Abde Endabira Corrado yo barafise nari naronde umwana yagiye ndahabura. Barafise Alex Corrado, barafise n'uwitwa Asane Diao. Iyo ni equipe Roke agiye kwinjira mu menyereza la Barcelona. Manuel Pellegrini dore kuri yo point ya mbere tunanimuta cyane koko hano Roke afise kibanza arasotse muri Barcelona ahasotse kubwo kubura kibanza muri equipe ya FC Barcelona yisanze muri equipe ya Real Betis. Abataka n'abakinyi hagati mu kibuga tumaze kwa tubababwira ikintu mu kuraba eske Roke arafise umwanya muri Betis turaba muri ligne d'attaque mu bataka. Nukuvuga ngo ahantu hari Aitor Rubial, hari Shimi Avila, hari Joan Mi, hari Ezabde, hari Bakambo, hari Alex Corrado. Corrado ntiyari mu mediateur bapfuye kugira umwataka, bapfuye muhindura ikibanza. Hakaba n'uyu Hassan Diao. Uno musi kintu ca mbere Roke nari bugwanira ikibanza na Cedric Bakambo. Nivyo kunda Roke nari bugwanira ikibanza n'umwataka wari wese kuko bigaragara ko mu bantu bitwa ko bitwaye neza mwakweze kwa Real Betis n'uwitwa William Jose yatsinze ibitsindo bigera ku 10. Nawe ntawe ndiko ndabona no muri William Jose yarasohotse yagiye hariya kwa Spartak Moscow mu Burusiya. Bivuze ngo yagurishwe miliyoni zigera kuri 2. Bivuze ngo isohoka rya William Jose w'imyaka 32 uno munsi equipe ya Real Betis bisanza tsamusatirizi typical number 9 bagize gute ko ntari ko ndabona ka gasore ka Espanyol kare kumwe nabo muri Ero Ayoze Perez yasoze raba yasoze muri za transfer barabikwereka. Nuko ngo nimba William Jose yarasohotse kandi Ayoze Perez no munsi no mu winga ntiyari no mukenye nimero 9 uraza gusanga equipe ya Real Betis no munsi hari uburyo yari ikeneye Roke cyane kuko iragomba gusubiriza no mugabo bita William Jose yagiye muri equipe ya Spartak Moscow. Kandi namusugiye kuraba ku myaka 19 Roke ntari bugwanira ikibanza na Cedric Bakambo biragoye. Pascal Cedric Bakambo nawe nyene no munsi ni umwe mu bantu novuga ngo kugeza muri no mwanya ariko araca muri Real Betis nk'urengana. Nimba ariko araca muri Real Betis nk'urengana ni na wa mukinyi twabonye no munsi muri equipe nseruko yagihugu ya Kongo sinza abantu baravye igikombe ca Afrika cuno mwaka kwezi kwa mbere. Mwarabonye ko Bakagora atakiri Bakagora. Bakayero kwa Villarreal. Hari uburyo Bakambo no musatana nivo ya Yohani wisaga ifise. Dongo Bakambo nakiri wa mwata kuno musashobora kugira gute gweka equipe ya Real Betis. Hano ino point ya mbere ibibaye valide. Kitwereka yuko mumenyereza Manuel Pellegrini arone mukinyi bien sûr equipe ya Real Betis igize gute ikeneye. Ari naho hantu mbona ko umusore Roke ashobora kuba yari yumviye cyane a prefera Real Betis gusombona mugware wose parce que uno munsi Roke za Sporting Club Portugal za FC Porto za FC Sevilla migose yari interesse nawe
we yatanze favor avuga ati je préfère kuja muri equipe ya Betis gusumba andi ari hose parce que abukino muzi za FC Porto za Sporting Club Portugal Sporting nirasohora Victor Gyökeres FC Porto nirasohora abagiye batandukanye yarifise mu mwaka wese ivyo barasohoye Medita remi menga na Evanilson ariko kandi nabo sine equipe twabonye pushinga benshi mu bibishaka kugira gute kugenda iduza kuko ni equipe zikorera cyane mu kudandaza bivuze ngo kuneza y'umukinyi uno munsi Victor Roke umuntu wese ahindukije amaso nyuma karaba equipe zako ziramurondera bien sûr kwa Betis yari kibanza gusumba indi equipe yari yose ico ni cambere tuvuye kuri yo point ndaba eske Victor Roke ko kwa Barcelona bigaragaza ko nivyo attack ariko nigiye yakinyumenga kwari kumutesta bakabona urwego rwe ruri hasi Betis yaza kwimudugiriza urwego ikina mahiganwa ya ni kinyene fasha kuduza urwego ni kinyene abantu ntibumva ngo Roke ngo agiye kwa Betis kubera yabuze umwanya kwa Barcelona ahubwo agiye kwa Betis kubera kwa Barcelona yabuze icyizere agirirwa n'abakunzi donc n'abarongozi mugabo kandi umwanya wose Roke yahawe ukoresheje uko ategerezwa gukora Landry tibagira ikindi kintu Roke yarishize mu kaga ku bwanje raba precision ya Roke akinishwa ku ruhande vyanka ko areponda mugabo umwana Paul Victor hari igihe bamushizamo na Lewandowski bamushira ku ruhande ari defender haza ikintu kimwe uno munsi iyo muri même famille mudafashwe kumwe hakaba hari umwana dufate nk'ubunye hari nk'imiryango ugasanga papa mama baravyaye abana hakacabamwe umwana atari uwabo batunze sivyo ugaca usanga hariho nk'abavyeyi uwo mwana bakamuturubika donc niyo tuvuze guturubika basi batamuha affection nk'iyo baha abana babo soko haragera igihe uwo mwana akisanga ati naho ndi mu muryango ntunze unyambika ungaburira ndisanta ko atari wacu nico kintu cabaye kuri Roke tango gukoreshwa nk'umeriye kugira wa testing eske Roke turamukura he kugira tumusohore neza bivuye kuri Xavi Hernandez match zibiri za mbere yakinye yinjira nk'umuwinga nimero 11 iminsi yose après 3 minutes match yamara 5 minutes mu kibuga Roke yamaze kubona igitsindo tobana ati ahantu nubwo Roke bariko baramutesta biratanga umusaruro y'ikora ko munsi yogira gucizere Roke n'umukinyi mwiza mu nyuma bacura mufatira ingingo yo kumwima umwanya burundu Hageze igihe muri pre-saison aza gukoreshwa kugira yose yo kumutestinga asura kumukoresha kuri haragera hano rero nawe ugacika intege sivyo n'umunsi Roke yaracitse intege ubu je ndemeza yuko nukuri Paul Victor ndamwemera mbere yuko babona Paul Victor Roke yategezwa kuba yarateguwe Roke yategezwa kuba yarateguwe bikanga rero mu kwezi kwa mbere yinjira gushika championniere kuko Paul Victor ni yarahari Paul Victor ndamwemera uburyo kinam Zaviategezwa kuba yaramuteguye akavuga nti sije nabaye mubi nagende navemo uno munsi yamara yarabaye mwiza yawe icizere kirenze uno munsi Paul Boss yawe icizere kirenze uno munsi Firmino Lopez yarawe icizere mugabo rimwe na rimwe arajyamigwa ariko mu bana bose Barcelona yitwa ko yahaye umwanya Roke niwe yitwa ko ataronse umwanya nico kindiko nakubwira rero uno munsi rimwe na rimwe byabonetse yuko muri pre-season rimwe na rimwe bamuturutse Hageze gute parce que ashobora ko yaramaze kuba aba affecté mentalement nico gituma uyu musore Victor Roke kwinjira muri equipe FC Barcelona bakamufata kuno nagiye muri Betis kubera vyanse kwa Barca abwo giye kwa Betis kubera ingene yafashe ahubwo rero ikina nahora nsaba Imana nkavuga ngo Victor Roke gusohoka muri Barcelona destination mugumize muri Espagne imujane mu wundi mugwi wa mugwi uzothura na Barcelona Barcelona ikabanza ikiga kana titwara dekonye kuko ndi sirko iyi defense ya Barcelona bagomba garure rero na Darojo uramaze kubona entraînement zabo ibintu bakorera Roke bijye nivyo nyene bazohura nabo bari kwakina na Betis vi en plus attention uno munsi Real Betis so kuba nubwo Betis na mahita mumeza kuri Roke ndafana Betis kongera ko Mallorca yisezo muri La Liga kuko za Inter de Milan zaramuronde ko kwa Jayo ibaze kuja kwa Inter muri projet irimo Lautaro Martinez muri projet irimo Marcus Thuram atanumwe ashika n'imyaka 24 uri Roke biroroshe ko tubona Roke mwiza na Real Betis yunguka kubera iki Roke agiye ahantu asampulsa yuko azoronka umwanya ariko kandi na Betis ironse umukinyi mu kibanza presque cyari vide kitariko kiraronka umuntu akombla lo vide naco gituma no munsi yuko binavugwa n'ikinyamakuru Revo nubwo ari nizanye murazi yuko kenshi umukinyi atijijwe equipe imuguze canke nako equipe imutijijwe iriha igice canke pourcentage kanaka y'umushara wiwe uno munsi ya Betis cerekana yuko ikeneye Roke cyane bemeye nk'uko ikinyamakuru Revo kibivuga kuri umushara wose wa Roke
Nubwo ngo Roke ari mbembwa miliyoni 2 zazozembwa na Betis navyo kuvuga ngo Barcelona izogwemba 50. oya turahejeje Betis yemeye ati ninizanye mugabo turariya presque yose. Nubwo ngo barariya ayarenze ibice 98 kwijana by'umushahara wa Roke. Bivuze ngo Roke una munsi kuja kwa Real Betis nayo yagaragaje uburyo yifuza Roke cyane. Bino bitangwa no kunyereka ko umusore ashobora kuzorangiza ino nizanyo yamaze kugira ibyumviro byo kuvuga ngo ndaguma hano canke reka ngurishwe kubera Betis yabonye ko ndi mwiza. jewe singaruke kwa Barcelona. Barcelona bakaza muri ca kintu kivuga ngo kugurisha pana gutiza. Barcelona baragurisha Roke inyuma ya sezo 2. Barcelona bazoba bicara ahantu barira kavuga ati twarahemutse ako bandi bamugurishije. Erega no Jesse nzi kurabona erega nurabona ikintu gitunze Rafinha muri Barcelona muzi harimo Brado Ferre yiwe aravuga ati simva ugomba unyima umwanya ariko se Barcelona ntiyakoze amahitamo meza kutamugurisha burundu kumutiza. nta mahitamo meza Barcelona ne ba hypocrite N'amahitamo meza n'aba hypocrite nubwo amateka twereka ko bakinyi babagiye barabatizwa basoka muri Barcelona batagizwe habayemo hypocrisie muri equipe Barcelona ngo bitware neza. Mike habayemo hypocrisie ariko se kwa Tigre no munsi kumusora kunizanya habayemo hypocrisie no kumugurisha ni cece ko Barcelona. Tigre mukuye muri Brazil mushuhiye kuri Barcelona. Tigre mukuye muri Brazil mushuhiye imiliyoni zigera kuri 60 uri Barcelona yashitse nta mwanya wamuhaye wo kwerekana ivyazi. Noneho niyo yaragiye ashobora kuronka wa mwanya kwigaragaza uramutije ntumudandaje. Kandi ndisiri ko naho Roke bamwiza kwa Betis kugaruka muri Espagne kwa Barcelona nazo bagarutse gukoreshwa naho nyene kuko ashobora kuzogaruka gasanga Paul Victor yabaye mwiza no mu Espanyol. Bino bintu birimo amanyanga menshi kuko FC Barcelona bashobora kuba batinya kuvuga ngo ashobora kuzoba mwiza tukamukina cyangwa tukamukina muri faso yo kumugurisha amafaranga menshi. Unamusi mugabo kote ya mbere Pemporte gukina cyangwa kudakina Roke asohoye kugira ngo bikunde babandanye bajera effectif yabo bagwane na fair play finance kubesa masse salariale kutaguma kuri pressure yo kumwarogistra n'ibindi bigiye bitandukanye. Suko Roke to umumenyereza atogeza igihe mu mwanya wo kuyadapta cyangwa gukina mugabo bwa mbere abanje kubigwamo ni erega ni nkibi byafati. Nando musi umumenyereza ni yari yavuze ko fata mukene muri no sezo kutegeza Arkura musi fati mu burongozi bakubwira ati fati narondera equipe yiwe mu bakinyi batanu FC Barcelona ikigwana no kubasora. Wa mbere ari Gundogan hagakurikira Roke agasubira Rengre Ansuman Fati Rengre ndetse na Michael Faye na Ferran Torres agacayegeramo ngaho. Nimbona musi umugabo yitwa Ansuman Fati nawe ari karasogo tuvuge uko ari kubera tagiragijo cyangwa bitagize gute mugabo na musi ngwano Barcelona barimo niyo gusora les indésirables cyangwa se abatifuzwa kugira ngo bikunde babese masse salariale babandaye bagwana kino kibazo cha fair play financier. Roni baza ko hanini Roke arasohowe nta bwenge burimo bwo kuvuga ngo Barcelona ngo kubita mugurije n'ubwenge bwinshi ahubwo ni ubwenge kuri Barcelona bwo kuba bikunza akamusora kugira ngo ico kibanza ciwe bikunde baze bagishiyemwe undi muntu nukurondera ikibanza kija mu wundi muntu gusumba kumva yuko bamukeneye cyane. Bisigura ngo inyungira ba kuri Barcelona gusumba kwiba kuri Roke. Inyungiri kuri Barcelona ariko na kuri Roke inyungiri yo kuko mukinya keneye ahana kina nico kintu gihari. Ariko kandi na equipe ya Betis ikeneye umukinyi aza gusubira William Jose yagiye ikeneye typical number 9 ariko ugwego gwa Real Betis ko Real Betis ni equipe itari kuri pressure ya Betis ntizo gutuma La Liga Betis ntizo gutuma igikombe c'umwami Betis ntigutuma Big 4 Betis ntigutuma Champions League. Betis kini gutuma no kudoza performance ziwawe Roke habwa umwanya gusa arawahabwa ko effective iraboneka ko William Jose yaramaze kuba Seda Hazard yakigarutse ko cyane Cedric Bakambu yararangiye Bakambu byaraheze ivyiwe bya Bakambu byaraheze nukuvuga ngo umwana akagirirwa icizere gusa equipe irabitunze Roke ku numero 9 inyuma yiwe na Bill Fekir ariko na Isco Alarco Abdel Samed Zazur ku ruhande rumwe hari ndabirundi ruhande raba ruri konde kipiricho umuntu ndi ruhande rwa Betis hageruza kuba ruriko umusore yitwa gute kanda kurabire agiye hano heza Barcelona peut-être ishobora kuzogira amahirwe yo kumugarukana mugabe kamuvyaza umusaruro bien sûr mu kumugurisha just simbona plan za Barcelona Roke zijabo parce que tactiquement vyagaragaje ko umusore umumenyereza wose azuza kwa Barcelona bazomwankisha Roke abwiye ati muri tactique zacu nta jabo ariko twona nabo no munsi mu bakinyi bagiye barasuka muri equipe Barcelona ese abavuba bo hafi bagiye barasohoka ibyaro vyerekana ko basohotse kwa Barcelona nabagiye nkinizanye vyarangiye bagurishijwe
canke birangira nuvuga ngo batagarutse kwa Barcelona ngo bafite hari Eze Abde akana umusore twa Chimi Avira yavuye kwa Osasuna umusore umunyargentine soro ama tatuage menshi cyane hanya Argentine munyashiri umunyargentine Chimi Avira asa na Rajana Ingorane yavuye kwa Osasuna wa tatuage menshi cyane Ezekiel yembega shasa mutama yitwa Ezekiel Avira myaka 30 ibaza Chimi Avira mwabonye kwa Osasuna uruhande rumwe urundi Abdesama des Azur kwicara Victor Roke yantare inyuma y'uwafise na Bill Fekir na Isco Alarco Peregrina kushobora kuhagira yubaka ekipe nziza hano barabona ekipe nziza nka za Girona ngo ekipe yiyubatse gute nibi Emmanuel Pellegrini kipira zikagutangaza utarubyiteze rero nibaza ko doma pare nko warubivuze reka dusozerere kuri ino point bwana Mike birakunda ko Roke azogaruka kwa Barcelona selon les statistiques birakunda kazoza kinja muri plan za Barcelona naho navuga ngo Flick yoba mwifuza canke Flick yoba yarasose akazundi mumenyereza erega Betis yamaze kubisinyisha Ricardo Ivan Rodriguez Ricardo Rodriguez umunya Swiss Ricardo Rodriguez yacheza Wolfsburg no mugabo yari kubona Swiss muri Euro kipe iri yubaka aje mu kibanza ca Guido Rodriguez aje mu kibanza ca Guido yagiye kwa West Ham byariko biravuga ko ashobora kuja kwa Barcelona rero uno munsi reka tugaruke kuri kino kintu bwana Mike ibiyaro bigaragaza ko abakinyi baciye muri La Masia abakinyi bisanze kwa Barcelona abakinyi ba Barcelona basohotse muri Barcelona bakaja mu yindi migwi nk'inizanyo canke bakagurishwa ibiyaro vyerekana ko atamukinyi numwe mu myaka nka 10 yeze yigeze agaruka muri projet ya Barcelona gire gute afiting tuze mu bakinyi bo hafi Abdelsamed Desazuri ni wayiruka kubasohoka yaragiye Burundi yaragarukanywe bari bamutanze kwa Osasuna baramutanga inizanyo umwaka Osasuna ikina finale ya Copa del Rey na Real de Madrid sora hii yameze neza baramugarukana no kumugarukana basubira baramutanga fata Trincao nawe yene vyagenzuko yaraje baramugerageza ugiye gutandukanye ariko byarangiye nawe nyene no musinzi irengero giwe fata abasore bazwi ku izina rya Christian Theo fata abasore bazwi ku mazina yaba kandi gasore kari karatije gene Marc Bartra yagiye Burundu fata kandi Bartra rega nawe ari kwa Betis fata baheruka kuba basohoka Marc Bartra Ferran Jugla yarasohotse uno musari kwa Club Bridge kandi yari garagaje yaragezeho Barcelona ikenera mwataka kuba yo mugarukana ibi Paul Victor karatanga Ferran Jugla yarabitanze ariko no munsi yarovyerekana ko byaranse ko garuka Cesc Fabregas yaragarutse aragerageza amahirwe biranka uno munsi umugabo bita Thiago Alcantara yarasohotse aragenda bamwiza ariko byaranse ko garuka kwa Barcelona fitinge nuko ngo presque abakinyi bose baciye muri La Masia umuntu yoba yarafitinze agarutse ni Gerard Piqué wenyene yagiye kwa Manchester United akagaruka akaba muri projet ya Barcelona aho nawe Gerard Piqué twoca dufata kayiwe tuyisanije na Kaya Eric Garcia Eric Garcia kumenyereza uno munsi bigaragaza ko agomba kumugumana akamuicizere Eric Garcia zo mu defenseur akomeye kwa Barcelona dossier à suivre rero nibaza ko nivyo nituzi bizwa muri kazo ariko ibiyaro vyerekana ko abo bakinyi babaye kwa Barcelona bagasohoka nk'iniza canke bakagurishwa nta numwe yigeze agaruka ngo afitinga aho muri projet ya Barcelona uno munsi ugiye kuba turaba muri no saison umwana yigeze guca muri La Masia agarutse yitwa Dani Olmo ndetse n'umwana yigeze gutizwa agarutse yagiriwe icizere yitwa Eric Garcia peut-être amateka agiye kuba yinduka ni navyo bishobora kuzotwereka mbega Roke by'ukuri azogaruka kwa Barcelona ariko kubica byinshi kwijana Roke nubwo azogaruka kwa Barcelona biragoye kazo muri projet Roke kugaruka kwa Barcelona biragoye kuko ni n'umunyamahanga nukorera kuri Vitor Roque vyifashe muri equipe ya Barcelona hariho mbonye avuze ngo Roque ngo ashobora ameze nka Pablo Torre ari muri projet ya Barcelona munsi oye ntawe Torre kini kibanza kimwe na Firmino Lopez na Pedri na Daniel Olmo azoshikirwa ryari Pablo Torre biragoye arasohoka nawe nyene